Shalom shalom nshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikira hano ku mbuga ngurukana bumenyi. Numunezero udasanzwe kongera kubakira muri ca kiganiro muririmbyi n'umucuraranzi, ikiganiro canyu, ikiganiro cacu aho twongeye gutegwa iteka ryo kwakira hano muri kino kiganiro mutumira dasanzwe kumure musanzwe bimenyereye aza gushishikara dusobanurira ahereye aho twari twahereye mu kiganiro giheruka kugira ngo dushishikare twaguka mu kumenya mbega umuririmbyi n'umucuraranzi mu buryo bwagutse bisigura iki, izo ngabire ziva hehe, abo bantu bava hehe. Bikakumbura imbere yuko twinjira mu idoni ry'ikiganiro tubanze tumuramutse tumuhe n'ikaze. Kaze. Murakoze. Ku mazina nk'uko bivuze uherutse ni Jean Claude Maniratunga, umuririmbyi, umucuraranzi, umwanditsi, umurongozi w'indirimbo n'umuziki mu makoraniro, ndetse umurongozi w'ishirahamwe risanzwe rikorana n'abaririmbyi hamwe n'abacuraranzi Brightness. Murakoze kwikaze. Murakoze cyane namwe, murakoze kandi kuba mwongeye kutwemera kubana natwe muri kino kiganiro. Nk'uko twajeje kubivuga mu ntangamara y'ikiganiro ubuheruka twaraganiriye icarico umuririmbyi, umucuraranzi, umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera ndetse n'umwanditsi w'indirimbo. Mbega mutumire dushaka kumenya uyu munsi abo bantu bose inkomoko yabo ni Murakoze. Inkomoko y'umuririmbyi, inkomoko y'umucuraranzi, inkomoko y'umwanditsi w'indirimbo, inkomoko y'umurongozi w'indirimbo hamwe n'umuziki ahatandukanye, tubona ari inkomoko ihera ku kuba bano bantu bose ari abantu. Nkuko twabibonye uherutse, umuririmbyi ni umuntu aririmba, umucuraranzi ni umuntu acuraranga, hanyuma umwanditsi n'umuntu yandika, umurongozi n'umuntu arongora. Tuza gusanga bose bahujwe n'ikintu kimwe arico umuntu. Rero kugira ngo turonke inkomoko yaho uwo muzingi w'abanyamuziki bose bava canke bavamwo, nuko tubihera ku nkomoko y'umuntu. Hanyuma hari abanditsi benshi banditse, hari ibitabo byinshi bihari bivuga ku bijanye n'umuziki, bivuga ku bijanye no kuririmba no kwandika no kurongora. Ariko mbere yuko tuzoza turagaruka kuri ivyo vyose, reka kumbure turongorwe n'igitabo kimwe nemera cane, igitabo gikomeye kidaharirizwa kandi c'ukuri, igitabo kitubwira kahise k'ibintu byose, igitabo kitumenyesha inkomoko y'ibintu byose. Ico naco niki n'ivyanditswe vyera canke Bibiliya. Ni kuvuga tugiye kuraba mu gitabo c'itanguriro canditswe n'umwanditsi Mose, niwe atwereka inkomoko y'umuntu. Arabivuga mu gice ca mbere n'ica kabiri, aho agerageza kwerekana ko umuntu akomoka ku Mana. Ingene Imana yabikoze, yafashe umukungugu wo hasi, hanyuma arawubumba, akuramwo umuntu, hama amuhumekeramo impwemu y'ubugingo, acaba uwufise ubugingo. Tuza kubona rero umuntu akomoka mu gikorwa c'Imana ubwayo, tuza kubona umuntu akomoka aho Imana ubwayo ariyo ibitanguza, ibikora, hanyuma aza kwitwa umuntu avuye muri byo byose mpejeje gusobanura. Rero tuza kubona rero inkomoko y'umuntu ari Imana, inkomoko y'umuntu yaremwe n'Imana. Rero umuririmbyi aza kuba aririmba ubwa mbere yaremwe n'Imana, umucuraranzi, umwanditsi, umurongozi, abo bose baza kuba bakoresha izo ngabire zabo, ariko inkomoko yabo tubona bakomoka ku Mana, kuko ariyo yaremye abantu bose, niyo yaremye ibintu byose tubona. Muri ico gitabo niho batubwira ko Imana yatangiye kurema ku munsi wa mbere, irangije kurema byose yabonye ko ari vyiza, inyuma yaho niho yacirema umuntu. Murakoze cyane. Ego murakoze kandi namwe ko ca mutwagurira kugira ngo kumbure tumenye inkomoko y'abo bantu bose
ngerageje kubumviriza ndumva ko inkomoko yabo ni ku Mana. Mbega hamwe nuko inkomoko yabo ari ku Mana kandi mukaba mwagerageje kwerekana yuko Imana ariyo nkomoko y'ivyo tubona vyose, y'ivyaremwe vyose, y'ibiri mu isi vyose, uwovuga yuko n'ingabire zabo zikomoka ku Mana yoba yihenze? Oya, ntiyoba yihenze. Turabe uwundi mwanditsi muri ca gitabo mpejeje kuvuga gihambaye gikomeye kitubwira kahise k'ivyatangwe kubaho twe tutarabaho. Hari umwanditsi twa Paulo yaranditse amakete menshi. Mu kwandika hariho abo yandikiye ryashengero ry'Ikorinto. Mu gice ca 12 arerekana inkomoko ingabire zose. Avuga ko hari ingabire nyinshi, hari ubwoko bw'ingabire nyinshi, ariko mpwemu yera n'umwe. Hari amabango menshi, ariko umwami n'umwe. Kandi hari n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko ni mpwemu yera umwe akorera muri bose. Tugiye kwisunga aya majambo y'umwanditsi Paulo, tuza gusanga agaruka ku bintu bitatu: ingabire, amabango n'uburyo. Akongera akagaruka ku Mana, mpwemu yera n'umwami. Ibi byose tuvyegeranije tuza gusanga ni ingabire nyinshi zihari. Ego muri kino gice ntaho yerekana ko harimo ingabire yo kuririmba, yo kwandika, yo gucuraranga, yo kurongora, ariko ubundi bwo twitegereje inkuru yose y'ivyanditswe vyera dusanga nk'ihanga ryatwitangiye imbere. Ubuzima bwabo bwari buranzwe n'umuziki n'indirimbo. Bino bikorwa byose tuko turavuga biragaragara. Rero iryo hanga ryatwitangiye imbere ni Isirayeli. Ego. Nukuvuga rero naho atavuga muri zo ngabire aza kudondagura muri ico gice, ntavuga ku kuririmba, ntavuga ko gucuraranga, ariko vy'ukuri aravuga ngo hari ingabire nyinshi ntawe ashobora kuziheza. Hari n'uburyo bwinshi bwo gukora, hari n'amabango menshi. Ariko ico nagomba kwishura kibazo mwari mumbajije, tuza kubona ingabire yose ikomoka ku Mana. Ni Imana umuremyi, ni Imana itanga n'ingabire, n'umwami aganje n'ingabire ku bantu bose bazifise. Ni mpwemu yera akorera mu bafise izo ngabire. Rero ingabire y'umuririmbyi, ingabire y'umucuraranzi, ingabire y'umwanditsi, ingabire y'umurongozi w'indirimbo, zose zikomoka ku Mana umuremyi, ari nawe arema umuntu kamuhereza izo ngabire. Naco tutagizwe, nta nico dufise tutahawe. Murakoze cyane. Murashije kudusigurira yuko zaba izo ngabire baba abo banyengabire byose bikomoka ku Mana umuremyi, kandi twizera yuko ari we agena ibiriho byose, ari we yabiremye. Mbega none kubera iki hariho abafise izo ngabire mugabo batazikoresha ku bw'icubahiro c'Imana? Ko bwanje inyuma yaho Imana iremye umuntu hanyuma ikamuhereza ingabire, yaragenye n'ingene izo ngabire zizokoreshwa. Rero umuntu aza guhitamwo gukoresha muri buno buryo canke ubundi, navuga ko ari amahitamo yiwe, kandi ko bwanje icahitamwo cose inkurikizi iza kubihari. Murakoze cyane. Kumbure nitwongera kubakenera muzoshishikara mutwagurira, mudusobanurire n'impamvu yo kubaho kw'izo ngabire. Yego cyane. Reka tubashimire. Murakoze. Twizera neza yuko n'ikindi gihe kumbure nitwongera kubatumira muzoshishikara mudufasha kugira ngo abariko baratwumviriza bashobore gutahura mu buryo bwagutse impamvu yo kubaho kw'izo ngabire, ko tuzi ko tumaze kumenya ko ziva ku Mana kandi zategerezwa gukoreshwa ku bw'icubahiro c'Imana. Dushimire namwe mwako muradukurikira, tubasaba kugira ngo mushishikare kubisangiza n'abandi, muvyonde kuri subscribe canke s'abonner, mugire partage, commentaire, kugira ngo kumbure ino nkuru nziza ifatiye ku kumenya mu buryo bwimbitse cyari c'umuririmbyi n'umucuraranzi bishishikare bikwira henshi hashoboka, kugira ngo abatari babizi bashobore kubimenya naho ubutaha.